amajwi uyu wa munsi wakataraboneka abafunda artifice igera bukize kuturekane umutima wose wabwiye yuko iyo adashaka kugaruka duhomba ubuto bwacu. Amashyi menshi turamukunda mu Mwongereza, amashyi menshi. Projet qui a occupé la 3e place parmi les 10 projets qu'on nous a présentés. Alors, le moment est venu, le moment tant attendu par beaucoup de jeunes qui sont ici. J'ai l'honneur de présenter la 3e place dans cette compétition et est occupée par le projet de M. Jackson Saviyumva, qui travaille dans l'agribusiness. Jackson Saviyumva, 3e place. Alors, applaudissements pour Jackson Saviyumva. Beaucoup d'applaudissements pour lui. nuko ikindi kibaza cya gatatu mwabonye ko ari Dr Jackson arose nutahuko n'igiseke utahugabanye. Abahinga mu gufyatura agafoto babafyatura agafoto banyaragase kuko ibintu bisanzwe. Wakurikira ikibazo cya kabiri. Merci beaucoup MC. Alors maintenant je vais proclamer la 2e place. La 2e place dans cette compétition a été dédiée au... Vous croyez que c'est à qui? Alors c'est au club Indanga Burundi. Umugwi Indangakaranyi Indanga Burundi utwaye ikibanza cya kabiri. Ikibanza cya kabiri gitwaye Indanga Burundi. Banyaragase dukurikiza umwanya. La 2e place est occupée par la troupe culturelle Indanga Burundi. Nous vous rappelons que dans leur projet, il y avait établissement d'un studio pour la production de tout ce qui est culturel. Toutes les productions culturelles. Vos applaudissements pour la troupe culturelle Indanga Burundi.
nuko bagomba bafyatura agafoto. Uyu n'umugwi wahereye ku iparuwase baza gusenga, none raba amasengesho yabo yatumye tugumana karanga. Baronse agashimwe k'imiliyoni 15, bafise indirimbo zikozwe mu murya. Aho wumva iningiti murayumva nk'indirimbo yabo, mukumva indirimbo zirimo akaranga k'iwacu. N'umugwi usanzwe ukora byinshi mu guteramisha abantu mu manza zanyu, haba amadote, amamariage, barabyina, baravuza ingoma, mubongera amashi menshi. Mbega uwa mbere aza kuba ari inde inyuma ya Dr Jackson? Avuye uwa kabiri umugwi Indangaburundi. Uwa mbere ni inde? Reka twumvirize uwurongoye jury. Ndabasabye rero mwese munize amatwi kugira ngo twumvirize umugambi washoboye kuba uwa mbere muri rino higanwa. Maintenant, je vais proclamer la première place dans cette compétition. Alors, la première place est dédiée à Monsieur Bosco Nzisabira. Monsieur Bosco Nzisabira, qui travaille dans l'hydroélectricité. Monsieur Bosco niwe aronsi kibanza cha mbere muri dans cette 4e édition de Inkerebutsi Day. Muribuka umugambi wo kujanye n'ivyo gukwiragiza hose umuyaga nkuba. Amashi yanyu menshi menshi. Amashi menshi. Mwumvise ko mu rugomero rw'iwiwe nta delestage ibaho. Mumwagerayo ni mashi menshi. Nta bimwe vyango kenda waka binazibika, ni zero delestage. Imiliyoni 20 amafaranga y'amarundi niyo ashoboye kubatahukanye. N'uyu numvise umugambi yari tubarira twubahuye ati koresha impano yawe. Mu mpano yiwe yarakoze urugomero, maze abana barabitora mu ishure kubera batareka kwiga mu ijoro. Ubu ikibano kiriko kwiteza imbere. Mbega abahinga badufashe, bace badufasha agafoto abantu batatu bose ngira wavyumvise Uriel hawo yuko Dr Jackson yatwaye ikibanza ca gatatu n'agashimwe k'imiliyoni 10. Umugwi Indangakaranga Indangaburundi baba bagaragaza imisi yose ko karanga bagashize imbere, babaye bakabiri baronse 15. Uwa mbere mwamuvise kwa Bosco. Badufashe rero bacu badufyatura agafoto. Ibi nibisanzwe, dushimiranye n'icubahiro we yatwuguruye amaso, raba dusigaye dukora ingomero y'Uriel. Nos félicitations aux 3 gagnants ainsi qu'aux 10 lauréats qui ont participé dans cette 4e édition de Inkerebutsi, qui vont maintenant prendre une photo avec son excellence. Vos applaudissements pour nos 3 gagnants de ce soir. Bariko barafyatura agafoto. N'uyu n'umusaruro wa nyir'icubahiro ugwaruka twarahiriwe. Umuvyeyi yamaduha bakwe yamavuga ati mugwaruka ndabona mugikomeye, none raba dusigaye dukora ingomero. Nyir'icubahiro murakamererwa neza kuko aho dushitse n'ukuri mwaradukanuje amaso. Biracabandanya nuko inyuma yabuno bushimwe jury akanya nigwanyu. Nuko tumwongera amashi menshi n'ukuri kw'Imana. They are now receiving from His Excellency the President of the Republic of Burundi a gift to show his gratitude for their contribution for this edition of Continental Dialogue. A big round of applause.
Vos applaudissements pour Madame Gloria. Nos applaudissements pour le représentant régional. Plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous avons encore une belle surprise pour terminer cette soirée en beauté. Après tous ces moments de partage, de réflexion et d'engagement, placez maintenant à la lumière, à la magie et un peu de spectacle. So ladies and gentlemen, come forward, look up and enjoy the moment. Sabe protokoli bidufashemo murakoze. Nuko biracabandanya iricyubahiro agomba kuzigoma neza cyane. This is in honor of our Burundian culture. His Excellency is playing the drums. Nuko umwanya mwiza wo kujya ku ifisi. Now it's time for the fireworks as we Umwanya mwiza wo are kujya ku forward ifisi. to the youth. Twese turabe hejuru. Vos applaudissements, Les jeunes sont célébrés ce soir. vos applaudissements, observez la magie qui se passe. The fireworks are in honor of our young innovators. Yahoze bidasanzwe uyu wa munsi wakataraboneka abafana artifice igera bukize kucyubahiriza See the world is love is so sweet.
kabisa abanyakubahwa bose bari ngaha uyu mwanya mwiza rero ariko aradusezera manera umutima wose yababwiye yuko iyo adashaka kugaruka duhomba ubuto bwacu. Amashyi menshi turamukunda mu mwongerere ni amashyi menshi ariko aradusezera nyir'icyubahiro ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bariko baradusezera nuko tubandanye tumusezera aradukunda yamye iminsi yose yifuza kugaruka dutera imbere. Nos applaudissements pour le président de la République du Burundi et son Excellence Madame la L'édition de Ingerebutsi Day, qui est aussi la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Nos applaudissements pendant qu'ils sont en train de quitter les lieux.